Benshi mutwandikira mutubwira yuko kuva dutanguye kuyaga kuri bino biyago vyerekeye urukundo hagati y'abana, hagati y'abakundana, baba abana bamaze gushinga umuryango canke abifuza kurushinga, mutubwira yuko bibafasha. Hariho ibiyago twamaze kugirana ubwa mbere, twarababwiye ivyerekeye novuga nti yuko umuntu wese mu buzima bwiwe bwa misi yose aba yumva afise inyota yo gukundwa, ariko kandi hari ico twise ikinogo co gukundwa canke ikinogo c'urukundo, aho twabonye yuko umuntu wese ico kinogo cuzuzwa n'ingene akorerwa ibintu canke abayeho ukuntu yumva vy'ukuri yuko yiyumva ko akunzwe. Uno musi rero tuza kurabira hamwe urundi rurimi rw'urukundo canke ubundi buryo urukundo rwigaragaza, canke ubundi buryo umuntu ashobora kubaho abanye n'uwo bakundana akumva vy'ukuri yuko akunzwe. Nico twise langage d'amour. Iyo tuvuze langage d'amour ni ubwo buryo abantu bakundana umwe yumva ati jewe kugira ngo numve ko nkunzwe naka ankunze harankorera ibi, amvugisha uko ankorera ibi. Twarabonye yuko hari dufatiye ku vyo umuhinga mu vy'imibano yabubatse yitwa Capamana yavuze, twabonye ko habaho indimi zitanu z'urukundo. Izo ndimi zitanu rumwe rumwe rwose tukaba twarabonye ko dufise novuga nti uturimi duto duto canke ivyo mu gifaransa twita dialecte. Ni kuvuga dialecte akaba ari akarimi kavugwa nko mu karere kamwe k'igihugu, canke dufate nk'ikirundi s'ururimi rwo ku rwego rw'isi, iba ari nka dialecte canke izindi ndimi nyene zo mu bihugu vyacu bibanyi. Ni kuvuga rero ururimi rw'urukundo, ubwo buryo urukundo rwigaragaza, haba mu gihe umuntu akunda imyanya y'agaciro, haba mu gihe umuntu akunda amajambo amuha agaciro, haba igihe umuntu akunda gukorwako ku mubiri n'ibindi, vyose biba bifise utundi tuntu duto duto twerekana ingene umuntu vy'ukuri yiyumva neza yuko akunzwe. Ubu no musi rero tudatevye turabasaba yuko nkuko muvyumva nyene abatarashobora gutangura gukurikirana page zacu, ni vyiza yuko muzikurikirana kugira ngo mudufashe gushikiriza ibiyago benshi, kubera ko kutamenya gukundwa canke gukunda birasambura urukundo rw'abantu benshi bari bifuza kugumana mugabo bikanka, kubera ko batigeze bamenya uburyo uwo nkunda canke uwo umuntu akunda yari yifuza ko ndamukunda. Uno musi rero turabire hamwe ururimi rwa kabiri ruvuga ibihe vy'agaciro canke umwanya w'agaciro, umwanya wo guha agaciro uwundi. Muri urwo rukundo, muri urwo rurimi rw'urukundo, ngira nkuko muvyumva mu gifaransa twovyita moment de qualité, ibihe vy'agaciro, ibihe bihimbaye. Ivyo navyo turaza kubibona, si ukugenda kurya inyama, si ugusohokana hariya, mugabo ni ahanini kumara umwanya kumwe n'uwo mukundana, kumwumviriza, kuba kumwe n'ibindi turaza kubibona. Rero nkuko ngira ngo muvyumva, iyo umuntu avuze ngo kuba hamwe, kuba abantu bari kumwe canke umwanya w'agaciro, tuze turakoresha iryo jambo, ni kuvuga yuko uwo muri kumwe umwumviriza ata kindi kintu na kimwe kigufatira, ukamwumviriza amatwi n'umutima, ata kindi kintu na kimwe kigutwara ubwenge canke kigutuma utomwumviriza. Hanyuma novuga nti si ukwicara hamwe gusa ngo umwe avuge canke uwundi akaba ariko arirabira televiziyo, mugabo kubera turi kumwe ngo turi kumwe. Burya ivyo birashika mu ngo nyinshi, mu bakundana benshi bakumva umenga bari kumwe, mugabo umwe akigira kw'iterefone canke uwundi kw'iteleviziyo. Ubu hari vyinshi bisamaza abantu. Muri ico gihe uko si kuba hamwe, kuko haba hari ikindi kintu kiriko kiratwara umwanya uwo mukundana canke ubwenge bwawe, mu gihe uwo muntu avuga ati jewe kugira ngo numve vy'ukuri ko nkunzwe, shaka yuko uwunkunze ampa umwanya w'agaciro canke umwanya umeze neza. Rero ni ibintu vyinshi umuntu yoshobora gukora muri ico gihe, mu gihe umukunzi wiwe vy'ukuri ahimbarwa n'uwo mwanya w'agaciro. Arashobora gutembera hamwe muri babiri gusa, canke mukajana gufungura nimba ari mu buriro, mu restaurant,
ariko ngira ngo mwese murashoboye kuba mumaze kubibona ukuntu nko muri restaurant nyene abantu babiri bakundana batarabana abano aba fiancé iyo bicaranye kenshi baba bari hamwe barabana biroroshe kubatandukanya n'abamaze kubaka mugabo bamaze kubaka baricaraho ugasanga kenshi barahoze baraba gusa ibiba hirya no hino yabo bakibaza yuko gusa baba baje ngaho muri restaurant kugira ngo bajye gusa ariko mu gihe muri abo bakundana umwe afise mwe n'urwo rurimi rw'urukundo rwo kuronka imyanya y'agaciro wewe abavuga ati ni mukunzi wanje twajana muri restaurant ndaza kumva yuko mpimbawe nuko turi kumwe nuko twasohokanye ariko ugasanga uwundi yumva nyene ko bari ngaho kugira barindire inyama barindire ibiribwa biryoshe ariko muramubizi neza yuko ivyo no muhira umuntu ashobora kubiteka iyo rero novuga nti umuntu yicaye ngaho afise ibindi bimusamaza muri ico gihe uko si kuba hamwe uko si kugaragaza canke se urwo rurimi rw'urukundo rw'umwanya w'agaciro umuntu ntaba ararutahura novuga nti iyo abantu babanye canke bakundana bakamarana iminota 20 by'ukuri bari hamwe baba bongereje nk'iminota 20 y'ubuzima canke baba bamaze iminota 20 bafise ubuzima hamwe bari kumwe atari gusa kubana mu nzu atari gusa kubana hafi na hafi muravyumva ko bitandukanye hama ngaha mukanamenya yuko imiti yose ntivura ingwara imiti yose nivura ingwara ngo izikize hariho ibintu byinshi bikizwa n'ingene umuntu aba yumva yuko akunzwe ashigikiwe ahawe agaciro muri rero ubwo buryo izo ndimi z'urukundo tuzobandanya kandi tugarukako no shobora gutanga navuga nk'akarorero abantu baba bubakanye mugabo ugasanga umwe wese ntarashobora kumenya ururimi rw'urukundo rw'umukunzi wiwe canke abantu bagomba kubana bareshanya bakundana mugabo umwe wese ntashobora gutahura ururimi rw'urukundo rwa mugenzi wiwe muri ico gihe jewe ingene mba numva niyumva yuko nkunzwe canke niyumva merewe neza nimba nkunda ko umuntu ambwira amajambo y'agaciro ambwira ko ibintu nabikoze neza hari gihe nihenda kanishire mu kibanza c'abakundana hari gihe nihenda nkumva yuko umenga ko jewe nkunda ivyo n'ubundi niyo namwumvi naza ndamubwira ayo majambo bica bimuhimbara mugabo wowe ugasanga sigwo rurimi rw'urukundo avuga ayandi majambo sigwo rurimi rw'urukundo wewe ugasanga akeneye umwanya w'agaciro nanje kubera ko nkunda ko abantu bambwira uwunkunda canke uwumpaga agaciro ambwira amajambo yo kumpa agaciro nkumva umenga birahagije ariko ntibiba bihagije ntibiba bikwiye novuga nti abantu babanye urashaka kubona mama canke umukobwa abantu bakundana yamavuga ko ataronka umwanya donc umukunzi wiwe atamuha umwanya muri ico gihe ntabashaka kuvuga yuko atamuha ijambo canke navuga nti ataca amaze mu vyo akora atamwanya amufatira mugabo nk'abantu bamaze kubaka barashobora kubona ingene imbere yuko bubakana baba baraharonya umwanya munini ariko bamaze kubaka ugasanga umwanya ntibakiwuhana uwo mwanya ntibakimumara hamwe nuko rero abantu usanga bigenda biratituka maze ugasanga ivyari byarabaye muri fiançailles nubwo benshi baba babayemo batabizi mu nyuma ntibashoboye kubibandanya kenshi rero ivyo biragaragara aho usanga nk'abagabo bitwararika cyane kumara umwanya munini ku kazi kugira ngo barondere ibitunga umuryango barabe yuko atacobura muhira abantu bose botunganirwa abana umugore mugabo ugasanga ntibimeze neza ugasanga umugore ntigera yumva ko akunzwe ngo nuko umugore yazana amahera mugabo azana amahera menshi canke akora cyane tushobora gutanga novuga nti akarorero ko abantu babiri bakundanye umwe yaba yifuza yuko umugabo wiwe amuba hafi sinovuga amazina kugira ngo simvuge nyene abantu bwabo mugabo hanyuma uwo mugore akaba yumva nyene yuko hari bibuze akumva yagiriza umugabo we hatamuha umwanya umugabo we nawe akumva ati je ko nkora mfata umwanya munini yandi ku kazi kandi yarafise n'akazi kenshi cyane akumva umenga birahagije mugabo umugore akavuga ati
je numva nyene nta mwanya nta mwanya ndonsa ibintu nk'ivyo. Hanyuma biraca igihe rero niho umugabo yavuga ati reka ndondere ubufasha, aritura bashobora kumwunganira. Hanyuma rero umuntu kumufasha, turavuga tuti fata wandika ahantu ibintu, urutonde rw'ibintu ubona umugore wawe akunda kugusaba, arondera, areklama kenshi. Niko rero umugabo yandika akavuga ati ndabona aransaba gutembera, aransaba ko dusiga vyose ngaho tukagenda nko mu misozi tukaba turi babiri, canke duhurira mu buriro ku murango tugasangira, canke ko turondera umuntu adufasha kuraba abana, hanyuma natwe tukagenda twenyene nko kuraba ibikino, spectacle n'ibindi. Ariko aranashirako yuko umugore aba yumva yuko ashaka ko umugabo avuye ku kazi ku mugoroba ashika akicara iruhande yiwe, kugira ngo uwo mugabo abwire umugore ingene umunsi wagenze, amubwire, hama umugore nawe amwumvirize, n'umugabo nawe afata akanya yumvirize umugore amubwira ingene nawe umunsi we wagenze. Cane cane ariko akumva yuko umugabo mu vy'umugore yashaka, akumva yuko harimwo ko bafata umwanya bagakina, baba bonyene ubwabo babiri canke bari kumwe n'abana, kugenda nyene nko muri ico no kwita akaruhuko, pikinike n'ibindi, kumara uburuhuko bwabo les vacances nko mu muryango n'imiburiburi nka rimwe mu mwaka. Ivyo vyose arabitondeka, hanyuma ca tumubwira tuti igisigaye nuko ivyo wotangura kubikora rero. Ariko urumva kiba ari ikintu gisaba umwanya munini, camusavye umwanya munini, na wene avuga ati no, sinshobora kuronka uwo mwanya kuko ntegerezwa kuronka umwanya w'akazi, ntegerezwa kuronka umwanya wo kwikonsantra nkiyumvira. Ariko nahone nkuko bishikira abandi bagabo benshi, usanga umugabo ashobora kwiyumvira yuko umenga azohimbagwa no gushikira ivyo yifuza gushikako batari kumwe n'umugore wiwe, batari kumwe n'abana biwe, canke ugasanga yumva yuko umenga ivyo ntiyabishikira bizoba bibaye. Ariko ugasanga arafise urukundo rwinshi ku mugore, arafise n'urukundo ku bana, yamara ugasanga vyose birangiye bitameze neza. Kuri iki rero ibintu bikuru bikuru twatahura c'umwanya w'agaciro, umwanya w'agaciro, icambere tuvuze kuba hamwe nkuko namaze kubivuga, si kuba hafi na hafi, sico kimwe n'abantu babiri bicaye mu nzu imwe, ariko bafise ibintu bariko barakora bitandukanye. Navuga nti iyo umuntu nk'akarorero nk'umuvyeyi afise umwana mutoya, akana gatoya gafise nk'imyaka 2 kariko karakina umupira na se wiwe yicaye hasi aterera uwo mupira, ikiba gifise agaciro muri uwo mwanya si kuraba ingene uwo mwana akina, si kuraba ingene uwo mwana akina neza azi gukata amakorosi, mugabo igihambaye ni ingene ibishobisho n'ibigumbagumba se uwo mwana ariko ararema muri uwo mwana biheza uwo mwana bikamutera kumva yiyumva ko ari kumwe n'umuvyeyi. Ni kandi ibishobisho kubona kwiheza uwo mwana, kumubona ibishobisho n'ibigumbagumba birema mu mutima w'umuvyeyi, akiyumva nyene nk'umuvyeyi. Bishitse umuvyeyi agacatora telefone agatangura kuyaga kuri telefone n'abandi bantu niki, muri ico gihe aba yamaze kugabanya umwanya w'agaciro, novuga nti uburemere bw'agaciro ariko araha uwo mwanya uwo mwana muri uwo mwanya buba bwamaze kugabanuka. Kenshi na kenshi birashikira n'abubatse rero, abamaze kubaka bakumva yuko umenga barahana umwanya, ariko ari ku bana gusa hafi na hafi atakindi. Iyo abantu bari mu nzu imwe, ntibisigura yuko by'ukuri baba bari, novuga nti baba bari kumwe canke baba begeranye. Umugabo arashobora kuba canke umugore ariko araba televiziyo, ariko araba match, bari ngaho bose muri salo, mugabo uwo mwanya ntuba ari umwanya w'agaciro, biratandukanye cane. Kuhana umwanya w'agaciro kandi novuga ko bidasigura kurabana mu maso, ahubwo no kwiyumvira nk'igikorwa umuntu abakundana bashobora gukorera hamwe, maze ico gikorwa kigafasha ko umwe wese ashobora guha agaciro uwundi, guha agaciro mugenzi we. Ubwaco ico gikorwa sico kiba gifise agaciro. Agaciro kari ku ruhande rw'ibigumbagumba n'ibishobisho, kari ku gahimbare uwo mwanya uza kuvyura muri abo bakundana. Ico gikorwa kiba kiri ngaho gusa kugira ngo kireme, novuga nti
umutima wo kunywana cyo no bita sentiment d'unité ou d'intimité. Muri ico gihe rero nkuko twavuze mu karorero twatanze k'umwana na se bariko barakina, igihambaye si ubwo rukino bariko baragira, igihambaye ni ukunywana bariko baragira hagati yabo, no kububakanye rero no kubakundana bica biheza bikaba gutyo nyene. Aho hari kugutahura neza, tuvuze ururimi rw'urukundo nko ku mwanya w'agaciro, hari gutahura neza kuba kumwe. Ica kabiri cyo gutahura ni ikiyago. Ikiyago ni kamwe muri kimwe twita dialect, ni kamwe mu nzira umuntu yumva ko akunzwe ahawe umwanya w'agaciro, urukundo ruheza rugacamo kugira ngo umuntu by'ukuri yumve yuko akunzwe. Muri ico gihe novuga nti kuyaga, abantu benshi ntibazi kuyaga. Mu kuyaga harimwo ubwa mbere kumviriza uri kwarakubwira, akakubwira ivyo yipfuza, ivyo yumvira, ibimutera ubwoba, bimuryohera, atakumuciramwo, kumwumviriza. Hanyuma hakabaho no kumenya kuvuga, kuko abantu benshi cyane cyane nk'abagabo birabagora gusohora ibibarimwo, birabagora kuvuga ngo bumve yuko basohoye by'ukuri ibintu biri muri bo, ibibaraje ishinga, ibibababaje n'ibindi. Nk'akarorero, umugore arashobora kuva ku kazi canke n'umukunzi wa mukobwa arashobora kuvuga ati je ngomba kubwira umusheri wanje ibimbabaje nuko. Hanyuma aho kumwumviriza, kenshi nk'umugabo akitwararika ko yumva umenga agomba gutora inyishu, agacamuha inama, akamugira inama, akamuha impanuro, ivyo yokora, ingene yobigenza. Mugabe ivyo byose ugasanga ntibitoye inyishu. Hariho amakupure menshi atandukana kubera aho badivorsa kubera ko umwe aba yumva atumvirizwa, batamwumviriza, ariko akaba ariko arabwira umugabo akumva nyene yomuha impanuro. Ariko umugore cyangwa n'umukunzi wawe mu gihe ashaka kumwumviriza, icaba akeneye si impanuro, icaba akeneye suko umuha amatekinike yo gutora inyishu, icaba akeneye nuko yumvirizwa gusa, akumva yuko musangiye ivyo bimubabaza, ivyo bimuremereye, akumva yuko wafashe umwanya ukabiha agaciro. Nayo ubundi bishobora gutuma umuntu yumva yuko nyene atagaciro yahawe, maze bigatuma atangura kumva yuko adakunzwe. Ivyo rero birakunda gushika haba mu bubakanye, haba no mu makupure, bikanka yuko bashika kuri mariage kubera kutamenya ubwo rurimi rw'urukundo ingene rwigaragaza. Navuga nti kuri ico cerekeye kumviriza, nkuko nabivuze, haraheza hakahaza ico co kumenya gusohora ibindimwo, kuko nk'akarorero umuntu arashobora kuba atazi kuvuga, mu nyuma kuvuga ibimurimwo agasanga ashikiriza ivyiyumviro gusa, muga vy'ukuri ibishobisho n'ibigumbagumba vyiwe ingene yiyumva iyo habaye ikintu ugasanga sivyo yasohoye. Kuri iki kintu co novuga nti kumviriza, hariho ibintu bitatu bihambaye vyo gukora kugira ngo umuntu muri kumwe, muriko muraganira, yumve nyene yuko ariko arumvirizwa. Harimwo kumuraba mu maso, umukunzi wawe kumuvugisha umuraba mu maso. Ivyo birakubuza yuko umutima wawe cyangwa ubwenge bwawe buguma buza kuyerera mu bindi vyiyumviro, hanyuma ugaheza ukamwumviriza atakindi guciramo. Ikindi cyo gukora mu kumviriza kandi ni kugerageza kudakora ikindi kintu na kimwe uretse kumviriza nyene umukunzi wawe. Muri ico gihe biratuma umukunzi wawe yumva yuko wamuhaye umwanya w'agaciro, nkuko turiko turavuga nyene kuri urwo rurimi rw'urukundo, akumva yuko wamwumvirije, akumva yuko wamuhaye ugutwi, umutima n'ubwenge, byose ariho biri. Iyo muriko mukora ikindi kintu, ukora ikindi kintu wongera umwumviriza, muri ico gihe arumva nyene yuko utariko uramwumviriza, arumva yuko bitameze neza. Ikindi ni kugerageza kumenya amasentima, kugerageza kumviriza amasentima ari muri we, kuraba mbega n'ayahe ma emotion, ibihe bishobisho, n'ibigumbagumba, ibihe bihari ariko arumviriza. Umuntu uriko uramwumviriza urashobora kumva yuko yahemukiwe canke yahemukiwe,
urashobora kumva yuko aremerewe, urashobora kumva yuko ariko araganya, urashobora kumva ko aryohewe, urashobora kumva yuko afise agahinda n'ibindi n'ibindi. Ikindi muri uko kumviriza ni kwihweza, novuga nti imvugo y'umubiri, le langage du corps, novuga nti ni ibimenyetso byinshi umuntu ashobora kugira ariko aravuga, bikaheza bikakwereka yuko afise ubwoba canke ahimbawe, nko kubona umuntu ariko aravuga ibiganza biri serré vyegeranye cane, canke kudegezwa ibiganza, kurira, kwivyiringira mu maso canke ku ngohe, eka mbere n'ibindi, amaso ataguma hamwe, ibihimba vy'umubiri bindi bishobora kutaguma hamwe. Hari n'abantu iyo bariko baravuga bahimbawe usanga baguma bikora ku gihimba kimwe c'umubiri, igihimba kanaka. Ivyo vyose bigaheza bikerekana ibishobisho n'ibigumbagumba biba biri mu mukunzi wawe muri uwo mwanya. Ikindi gihambaye twari twamaze kuvuga ni kwirinda guciramwo umuntu ariko aravuga. Ubushakashatsi bwerekana yuko umuntu amara imisegonda hagati ya 10 na 17, abantu benshi bamara imisegonda hagati ya 10 na 17 bataraciramwo uwo bariko barumviriza, canke hataraza ibindi vyiyumviro mu mutwe ngo biheze bitume ubwenge bwiwe n'umutima wiwe bitangura kuyerera mu bindi vyiyumviro. Twari twavuze icerekeye kwiga kuvuga. Umuntu naco n'ikindi gihambaye mu kumviriza, harimwo no kuvuga, gusohora ibikurimo. Abantu benshi bashobora kuba barakuriye mu miryango aho umuntu asohoye iciyumviro ciwe canke avuze ico ashaka, usanga baca bamufata yuko agize amakosa. Abana bakiri batoya bakavuga ati je nshaka iki, nyina canke se agaca mutuka. Guhera ico gihe umwana agashashira muri we yuko ibintu yiyumvira adategerezwa kubisohora. Ivyo rero birashobora gutuma n'igihe rero bakuze badashobora gusohora ivyiyumviro biri muri bo. Bamwe bakavuga ngo umugabo ngo ntavuga, ngo umugabo ntarira, ngo umugabo ntasohora ibimurimwo. Ivyo rero biraheza bikaba kwihenda, kuko ni vyiza yuko mu rukundo umuntu yibuka yuko nawe akogwako afise ibishobisho n'ibigumbagumba, atari igiti, ari umuntu nawe arafise ibishobisho n'ibigumbagumba, arafite ubwoba, arafita ibimuhagarika umutima, arafite ibimuhimbara. Ni gutyo rero umuntu aheza agakomeza mwene n'urwo rurimi rw'urukundo, mwene iyo nzira y'urukundo, kugira ngo umuntu ashobore rero kumenya kuvuga, gusohora ibimurimwo. Nk'akarorero k'ico umuntu yakora, ni vyiza ko umuntu yiyumvira ku munsi, dufate nka 3 ku munsi, agafata akanya ko gusuzuma, yandika canke yiyumvira, akavuga ati mu masaha 3 aheze ni igiki coba narimeze gute, nibihe bishobisho n'ibigumbagumba nari mfise muri jewe, nibiki nabayeho gute, ubwo nari nshavuye, nari numva mfise amaganya, nari numva mfise ubwoba, nari numva mpimbawe, nari numva mfise amahoro muri jewe, akanyamuneza, merewe neza. Ukugenda umuntu arakora mwene uwo mwimenyerezo, biraheza bigatuma uko haca igihe amenya neza, akavuga ati jewe numva misigaye nzi gutandukanya ibishobisho vyanje n'ibigumbagumba vyanje. Ni gutyo rero umuntu aheza agashobora kurangura, navuga nti kurangura neza urukundo rwiwe, agahimbarwa no gukundwa muri ubwo buryo. Tuzoheza rero duce tubandanya kiyago gikurikira ku gice kindi ca kabiri, ku vyerekeye nyene uru rurimi rw'urukundo rw'imyanya y'agaciro, rw'imyanya myiza. Imbere yuko tuzoca dusozera kuri kino gice, tukabandana tubasaba gusangiza ibiganiro benshi, kambere no kubikurikirana, kugira ngo dushobore gukingira amagara yo mu mutwe, dushobore gukingira imibano y'abantu, dushobore gukingira imiryango, urukundo abantu baruwemwo bahimbawe. Murakoze.